Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo undi mututsi w'ikicanga akaba yagaragaye akorerwa iyicarubozo ry'indengakamere nk'uko mugiye kugenda mubibona kuri iyi foto. Umunyekongo witwa Imana Michel wo mu mujyi wa Kicanga akaba uwo mu bwoko bw'abatutsi yafashwe na FARDC ndetse n'umwe mu mitwe bari gukorana bamujyana ahantu hatazwi bamukorera iyicarubozo rikomeye cyane. Uwitwa Sugira Mireille kuri Twitter ukunze gutangaza amakuru ibikorwa by'itotezwa rikorerwa abanyekongo batutsi yatangaje ko uyu Habimana Michel yafashwe mu gitondo cya none. Yagize ati uyu watanze ubutumwa bw'impuruza avuga ko uyu munyekongo mututsi yajyanywe na FARDC bambaye igisivili ndetse n'abarwanyi ba EPSRS, ubu akaba afungiye ku mwicanyi General wa Maimai Karairi. Uyu akomeza avuga ko nihagira ikintu kibi kiba kuri uyu munyekongo mututsi bikwiye kuryozwa General Hassan Mugabo uyoboye ibikorwa bya FARDC muri ako gace. Ubu butumwa kandi bukaba buherekejwe n'ifoto igaragaza uyu Habimana Michel bamwurije moto ari hagati y'abantu bagera kuri babiri bari kumukubita ndetse kandi yakomeretse mu mutwe ari kuvirirana nk'uko byagiye bigarukwaho. Akaba ari bimwe mu ifoto zabaje abantu benshi cyane ibikomeje kugenda bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abatutsi bakomeje kugenda bagirirwa nabi bashinjwa ko mu by'ukuri ngo bafasha umutwe wa M23 muri Kongo. Mu yandi makuru, Uhuru Kenyatta wahoze ayobora igihugu cya Kenya ahangayikishijwe n'imirwano y'ubuye hagati ya FARDC ndetse na M23 nk'uko bigarutseho umuhuza w'abanyekongo washyizweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Uhuru Kenyatta yatangaje ko ahangayikishijwe bikomeye cyane n'imirwano y'ubuye hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro. Mu butumwa ibiro bye byashyize ahagaragara ku 25 Mutarama 2023 byavuze ko ari gukurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa RDC, by'umwihariko imirwano y'ubuye. Ati umuhuza nyakubahwa Uhuru Kenyatta yahangayikishijwe cyane n'umwuka mubi uri muri Kivu y'Amajyaruguru muri RDC, aho imirwano y'ubuye hagati y'imitwe yitwaje intwaro itandukanye cyane cyane hagati ya FARDC na M23 byasobanuye ko hari abasivili bari kwicwa n'imitwe yitwaje intwaro muri imirwano kandi ko ari n'abahunze. Yaboneyeho kandi gusaba ubutegetsi bwa RDC n'imiryango mpuzamahanga kwita kuri izi mpunzi. Uhuru Kenyatta arasaba impande zihanganye guhagarika imirwano zikubahiriza imyanzuro yafatiwe i Rwanda muri Angola kandi zigasubira mu mishyikirano y'amahoro ibera i Nairobi muri Kenya hagamijwe gushakira RDC amahoro. Imirwano by'umwihariko hagati ya FARDC na M23 wabereye hafi ya centre ya Kicanga muri teritwari ya Masisi mu minsi ibiri ishize. Biravuga ko abarwanyi imitwe yitwaje intwaro irimo iya Maimai n'abacanshuro b'abanyamahanga bari kwifatanya n'ingabo za leta FARDC muri iyi mirwano. Maramutse Thomas, turahera mu karere k'ibiyaga binini. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaza ko ineguye yivuye inyuma igitero ku ndege yayo y'intambara yarashwe n'u Rwanda iri mu kirere cya Kongo ejo ku munsi wa kabiri. Imenyesha kandi ko itagiye kurera amaboko. Mu itangazo ryashizwe ahagaragara n'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru ejo kuwa kabiri, Kongo ivuga ko indege yayo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yarashwe mu masaha ya saa 11 z'umuhingamo Igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Uburaruko. Ku bwa leta ya Kongo iyo ndege yatewe iriko irururuka ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'Igoma kandi ntiyigeze yinjira ku butaka bw'u Rwanda. Leta ya Kongo ivuga ko ico gitero cyongereye ku catangujwe n'igisirikare cy'u Rwanda mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri nyene mu gisagara ca Kicanga, ariko kikaba caciye gisubizwa inyuma n'igisirikare ca Kongo FARDC. Kongo ivuga ko hagaragaye imirongo y'abasirikare bavuye mu Rwanda berekeza gufasha ibirindiro vya M23 biri i Kibumba na Bwito. Leta ya Kongo ibona ko iki ari kindi gitero cy'u Rwanda kibonwa nk'igikorwa c'intambara gitumbereye kuburizamwo utwigoro tw'amahoro turiko turakogwa two gushira mu ngiro ivyumvikanywe ko i Rwanda na Nairobi. Mu gihe hasigaye iminsi mike ngo hatangure igikorwa cyo kwandika abazokwitabira amatora mu turere two hagati no mu buseruko bw'ico gihugu, leta ya Kongo itera kamo amakungu ko ari ngombwa ko aremera u Rwanda n'umuhari M23 bagahagarika ivyo bikorwa bigamije kuburizamwo amatora. Itangazo rya leta ya Kongo rirangiza rivuga ko naho iri mu twigoro tw'amahoro
ifise uburenganzira bwo kurwanira igihugu kandi batagiye kurera amaboko. Iri tangazo rishikirijwe inyuma yaho ejo ku munsi wa kabiri nyene leta y'u Rwanda yavuze ko indege y'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavogereye ikirere cayo, biba ngombwa ko igisirikare cayo kigwanira mu kirere kiyirasa. Ku mugabane wa Afrika kandi leta z'ubumwe za Amerika yatangaje ko yagavye igitero c'indege gishasha kuri Al-Shabaab muri Somalia ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa mbere, yica abarwanyi babiri. Igisirikare ca Amerika kigwanira ku mugabane wa Afrika kizwi nka Africome cavuze ko ico gitero cakozwe bisabwe na leta ya Somalia, cabereye hafi y'igisagara ca Haradere kiri ku birometero 396 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mogadishu. Caje gufasha abasirikare ba Somalia bariko baratana mu mitwe na Al-Shabaab. Haradere ni gisagara kiri ku nkengera z'amazi giheruka gufatwa n'inteko za leta ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa mbere. Muri Zambia naho abantu baharugwa mu majana ejo kwa kabiri baritabiriye umuhango wo kunamira umunyeshuri w'umunyezambia yafiriye ku rugamba muri Ukraine ariko ararwana ku ruhande rw'Uburusiya. Remekani Nyirenda w'imyaka 23 yari yagiye mu Burusiya kwiga amashuri y'ubuhinga bwa nucleaire, yinjijwe mu gisirikare n'abacangiro b'umuhari Wagner mu mwaka uheze, akuwe mu ibohero yari yaciriwemo imyaka 9 ku byaha byo gukoresha ibyayuramutwe aho yari mu Burusiya. Urupfu rwiwe mu kwezi kw'icenda rwarateye icuka kibi mu bya kidiplomasiya hagati ya Zambia n'Uburusiya, aho Zambia cisaba Uburusiya gutanga insiguro ku rupfu rw'uwo munyagihugu wayo. Ejo kuwa kabiri nyene Tanzania nayo yaremeje urupfu rw'undi munyeshuri wayo yari yinjijwe mu gisirikare c'Uburusiya akuwe mu ibohero, nawe yafiriye ku rugamba mu gihugu ca Ukraine. Ku mugabane wa Buraya abana 200 bariko barasaba ubuhungiro mu Bwongereza barimwe abari munsi y'imyaka 16 baraburiwe irengero aho bari bacumbikiwe ivy'imfata kibanza mu hoteli. Ibi biciye bivyura ibibazo bishasha ku kuntu abashikiranganje bajejwe ivy'impunzi bariko baravyifatamwo mu bihe haba haje impunzi nshasha aho mu Bwongereza. Umushikiranganje ajejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu Robert Jenrick yaciye atumwa ko n'abashinga amateka ejo kwa kabiri nyene kugira ngo yisegure kuri ayo makuru y'abo bana baburiwe irengero. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yasabye kwitegeko yaharaniye mu 1994 akiri umusenatere cyo kugenzura inkoho n'abashobora kuzitunga ryemezwa kandi rigakurikizwa. Ibi abivuze mu gihe ababa muri leta ya California gushika bakigandaye inyuma y'ubwicanyi bwikurikiranije kabiri hakoreshejwe inkoho bwahitanye abantu 18 muri iyo leta. Yavuze ko mu gihe akirindiriwe kumenya amakuru ahagije kuri ubwo bwicanyi abashinga amateka bakwiye gufata ingingo zikomeye kuri ico kibazo c'inkoho. Abasaba gukora biruka n'umwanya kugira abenegihugu batekanirwe mu mihana yabo, mu mashuri, mu buzi hamwe no mu ngo zabo. Itegeko riziririza inkoho ntirishigikiwe n'abo mu mugambwe wa Republikani hamwe n'abaharanira uburenganzira bwo gutunga inkoho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika, ayo namwe rero mu makuru yo hirya no hino ku isi yo muri iki gitondo. Aloyizi Bigirimana urakoze kuyatugezaho. Ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irihatira kuvugurura umubano wayo na Afrika. Abanyafrika ntibagire ubumwe, bamaze kugira ubumwe rero baheze barabe inyungu zabo aho ziri, bicare basaba ibyo bihugu ko baganira umuti muri munda, bakavuga bati ko mushaka ibi natwe dushaka ibi.
uyu ni Frederic Bamvuginyumvira yanonosoye ibyerekeye umubano hagati y'ibihugu, yigeze no kuba vice president wa Repubulika y'u Burundi. Uganda yo iritoza gucukura peteroli, naho mu kiganiro Amerikana turavuga ku kibazo cy'amabanga y'igihugu n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bacyuye igihe. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere muri Uganda. Ejo President Yoweri Museveni yatangije imirimo yo kwitoza gucukura peteroli. Biteganijwe ko kuyicukura bya nyabyo no kuyicuruza